kuri mudashakira amahoro urugo rwanjye jewe ariko Allo? Baby, I can explain this, okay? Baby, ndashobora kubisobanura. He mwe mwimisi murabona ngene kasifa kavyibusha. None jewe kuki. Nishaka ko nanje mvyuba. Batanguye umwaka neza. Yatari. Ubona nongana nko kwiwaba. Ega yuko biraza bitanga okewe. Ari we ntavyibona ko kavyibusha. Jese nkivuga ntona ko nanumye. Reka nda utari inkuru ega. Ryari kashize kuri stati. Kumurabona ko umwaka uheze navyibusha. Hewe naratwenze cyane bukareka agasutsukiwe. Naje ni mushaka ko mvyibuha. Yashavyibuha bwana turagukora. Erika sifa wubere umeze uko. Wowe ugiye kuvyibuha uca utaforme. Kuko no dusanzwe dukuzi ugataye française. Ariko ugavyibuha kazi yako. Nivyo rero basi. Mbe arya musashitse binasanga. Ujya munsi hari mu ma 23 uko 23h30. Ahubwo rero ugize icunye bukica. Sifa ujya munsi nasanze akana kanje. Amaso yavyimvye karize ababanyi bakize kumbona barantutse ngo ngene ntumwana ngenda mu birodi urumva mana nibutse ujya munsi nukuri muhiraho baze kunyica nukuri kw'Imana ndabarahiye uyu mukobwa mana nangorera ubwonko je numva umenga sinzi ngene no mugira none wowe kuva ryari namye ndakubwira uwo mwana mutwari kwasi ntagira se wamuvyaye ku giti akoyega none umwana wawe arangana n'umwana wanje meve ndungi ku mwana wanje kwasa kingana kurya reka ntaragera egra cyubwenge wa mukobwa uko yamujanye iyo mwana ntarezwe kandi arabayeho rega kurya ugiye ndabayeho niko nuwe uyobaho se wazogura amata kakayaya nako kazorera urya mugore wiwe nambara kayaya ntumbaze kazomurera neza umva muko umwana udakeneye kumuhereza hasi ntagire ikintu zose wakutugoza ngo mufashe amahera pampese ngo moyo kumesa impuzu z'umwana umwana agwaye ngo mufashe ngo mungura amafaranga nje kwa umwana afisese ibyo yise ategezwa kubikora udashimyere kumwikora ko ngo mutange kwasi nta kintu zose wagufasha tuzokuyakana na twebwe ubu wanje nayo karamurera ubwo imvyana umwanya wose ivyana tuje ahantu ngo umwana ndamusigira nde tuje ahantu ngo reka noza umwana bijya bintu je biranje na kweri tigohereza nyenewe ahubwo rero sifa uzuragerageza kunda urabona we kuri umubanyi wiwe uzuragerageza kunda bingena afatira umwana anamukankamiye rimwe gusa canka mu gigwara ukumva umwana wanje araritse uzompamagaye cece niyizira twihurire n'ujya mugore ntazomfatira umwana wanje nabi ngo uvyemere uri umugenzi wanje uyu nawe mureke yishinga yigumiza ku imizigo sifa zumba rende ko ndavyumva ariko ndakangende ngiye kubiraba sha sifa reka twigire gusa ntiwibagire ya programme yo kumugoroba ndayibuka nawe no kwibagira shusho okay mbe nanje turajana sifa turagenda n'imibazo by'umwana wawe bizoba vyahenze turagenda mbe bararonka ya pampere tsiba n'ubusuta turajana nyene neje mwosiga ni mwosigasha amakuru y'imisi yo ni beza ubuke mbona uraheba nawe yesi naguhebye nyene yakazi akwenda ukumbuye yo busura kodesha amafafa bazega musaza wawe muravukana kweri neza kweli ndajijuko turavukana
ni kubera mbona umengo ahindagurika buri kanya. Siko ndagutahura. Mbe ndakubatse. Wari uzi ko yari afise uwundi umwana mu gahinga? Cenga ni vy'abandi vy'abademaye nyene mutwihishako. Sa? None tuza gusangira vya saa sita. Ndazi mu kanya bagomba bavyuke. Ndaza gukoreka mu sengezano wa mushasha. Ndashima Imana yaduhaye ndima myiza. Ashaka kuturera sengeza. Oya ndazi mu kanya agomba vyuko cumubona. Ahubwo demaye reka ndabe yuko bwa bavyutse. Sawa. Mbega umeze neza? Hamwe bije ndabizi ko tutameranye neza muri kino gihe pe. Mbabarire bito kuko n'ubitsini bamwe ndagutera ibyago bitandukanye. Kuko kuva blessing ashika. Yo, hari ukuntu nyine ntakwitwaye ko neza. No kugerageza gushaka kugira ngo umenye ndakunda mwitaho sana niregagiza abandi bana. Abarere. Ndabitaho nyene biba. Rega turi mu isi kandi isi yanduye. Nimba vyarashitse ugwa muri biryo vyarashitse shera. Ubwo mwikosa si bibi, ahubwo ni kwa musubira ryakosa musi yose. Ariko ndizera neza kutazosubira. Ya rero ko nabona ko ari impamvu zituma kwitahora, okay? Urukino ko n'ubusa muje aribaza ni umunsi nzobwira umugore niza risime ko mariage igomba kuba ari paradiso, mariage igomba kubona edeni imbere ko satani azagerageza Adamu na Eva. Kwitwa yani abantu bamwe mariage igomba kuba bishimiye umunezero gusa kuryoherwa, ariko bamaze kubana nawe uko bukeye nuko bwiza ndamunda gutera ibyago. Gusa nimwe gatwiste kushira ndagukunda cyane pe biba no kumbwira imbagatsi mbere ku mugore bisa. Uvise umutima n'abandi. Gusa ntabwo bingora gutahura ko je ndiza neza yuko uri mu bamarayika Imana yarungitse ku isi kugira ngo ubashe kubana nanjye, kuko nta kiremwa muntu pe cova amaraso n'igisi nyama n'amaraso cyo nyihangane usubire mu marayika no muri Imana. Usinda gusigana ntabwo uzisubira kandi ko Tumekahura bibaho. Bari bakunda kuvuga ati kuko ikosa si cyaha. Ikibazo ni uko musubira kuri rya kosa. Amashe gutabana bibaho. Kandi urabizi uje ndi umugore wawe kubatse biciye ku mategeko imbere y'Imana, imbere y'abakozi b'Imana, imbere y'amategeko ya leta. Rero bisaba ko nihangana. ndakunda pe. Allo? Abo nk'uguhamagara umugabo nk'umuntu amasaha yanjye ushatse gusobanura ikibazo. Ari bene ko twari twabivuganye inzone yuko umwana uzokomeza kumurera nyine. Kuri mudashakira mu rugo rwanjye ariko Hello? Hello? Baby, I can explain this, okay? Baby, ndashobora kubisobanura. Baby, jene nagerageje kuri rwose nk'umushinga ko atagomba kumuzana. Sinzi ko ngeneye n'ivyumviro, baby, come on. Ntumubwire. Hey. Hey. Hey.
gusa si mwiza kumumugaye igitaraganya n'ibihe Bisa manje gusaba imbabazi kwanza azikora mbwiye ko ufise ahantu ugomba kugenda Bisa urabizi ko wamumanura ngo ngume muri urugo ariko uno munsi nukuri inampanuro zawe nkeneye uhamubwira ati ngo nuko zubakwa ndakubwiye ivyanje ariko nyimba abantu bose bubatse uko nukuri je navyo nashobora gusa sinifuza yuko nosambura ariko nukuri ukuntu mbayeho birababaje Beriza waruzi ko ubu ejo banza n'undi umwana agira kane kandi hamana kacu umwete ngo nuko zubakwa ubu tuvugana ubu nyine ubu tuvugana jewe naraye mu cumba c'abana gushika umusazo azofata decision akihanura ngaho wajyamye he mu cumba c'abana uko ibyo bintu wabishizemo logique uravyiyumvira ko wajyanye mu cumba c'abana neza urasinzira buraca mbeko wamutaye mu cumba ciwe wenyene wowe wiyumvira yuko aba bana ari karazana atokuzanira kundi mugore azomuzana yinjire kujya wamusize azomuzana yinjire hama naguwe mu cumba c'abana ese uzobikuyemo inyungu cyangwa uzobihombeyemo uzobihombeyemo sisi cyubwenge mbe kuva mu cumba ciwa Bisa ndabizi ko umugenzi ariko ndashaka rero nakubwiye ati sishaka impanuro shaka umbwira ukuntu basi je numva ngaha nitahira muhira mbese ndakubaza baza ko ijya nkwano batanze iwanyu kujya bagukuye iwanyu atariko buzana n'undi akinjira ngaha mbw'icumba mwiza wanje twese uko tubayeho umva kukugwana ariko nta munsi n'umwe tugera twiyumvira ariko twova mu rugo tukaruta n'agashambara two turikura kumva gusa urenganye na hajya kwibarabara akavuga ati mukanaka ni ishema rikomeye nibangahe bicaye iwabo babuze abo bantu nibangahe bicaye iwabo babuze iryo zina ati mukanaka wowe nanone musubire muhira wowe nutse icamba bajesha nuko ryari bamutelefonye bavuga yuko ngo hari undi umwana agwaye ubona ko ibyo nje nabivamo ko ejo doca mbona bamuzana ngabaza kugwanira ngaha sisi irevre ariko wowe nturi gitabana turikenyerera ko sisi turikenyerera ko turyumako nico bitwa umukenyezi umuzezwanzo nanone wumve rero ngo uravuye ngaha ndafasha twanje ndagiye babana bamaze kugufata nka mama kuko bamama babo babonye ko ataco babamariye bazoca babaho gute Sifa ndahuye n'umwaka w'aka gatondo. Mwaka? Kwe? Sifa wona nakubwiye impamvu nakunda kuza kuraba ngaha. Noza kuraba guturi umugenzi waje bana nirishano. Nemuhava bareka kuza kundaba kubera urya. Nagusesema we je kangezaha.
ngene gasa aya nikaze gatume mwereka kuza kundaba jewe arashisha ndabigusubiriyemo angeza misi yose ndamubonye numfashaga no kuvomisa tena ujya uperike bwiwe musige umengo niko bamutunye misi sino uperike ngene kigira karagi nta mungugira numva sesemu no kuza nkahura nawe mu iki gitondo ndahuye n'umwako ko katura umenga ntikatubona nutubona twegere tubone yomba ubwo uperike ngaho ko turamenga ntitubona twegere turabe neza kutanda